Mana nzima dawe wa twese uvyagiye ahera mwijuru, uri Imana isumba vyose, nta yindi mana ibaho atari wewe Musa. Wewe wadukunze ukaduha igihugu ciza, wewe wadukunze ukaduha umutima umwe, ukatugira ihanga rimwe. Uri Imana y'urukundo, uri Imana y'ikigongwe, uri Imana atakinanira. Turagukengurukiye ku vyiza vyose watanze Uburundi. Imbere ya vyose reka tubanze tugusaba imbabazi, kuko twebwe turabarundi turi bamagara make. Rimwe na rimwe turibagira ivyiza dukorera, tukaja mu nzira zitari izi wawe. Rimwe na rimwe ntitwumva ijwi ryawe, tukiyumvira nabi, tugakora nabi, tukavuga nabi. None Mana nzima, turagutakambiye uduharire, utugirire ikigongwe. Uhejeje utugirire ikigongwe rero tugira abawe babushitse, abawe bagushika ku nyota. Rungika abamarayika bawe bakikuze Uburundi, baje mu mutima w'umurundi umwe wese. Udukure mu agatimatare, udushire mu mutima mushasha, kugira ngo tubandanye urugendo twese turi umwe. Mana nzima se rukundo, turaguhereje igihugu cacu. Bandanya wewe nyene ari wewe uciragirira. Bandanya ugihe umugisha, wugurura ijuru, turonke imvura ibereye, turonke akazuba kabereye, turonke n'akayaga kabereye. Duhe inkomezi Mana nzima, udukure mu mutima w'ubunebwe, uduhe umutima wo kwemera no kwizera, uduhe umutima wo kubona ko turi kumwe nawe kandi ko atakinanirana turi kumwe nawe. Mana nzima se rukundo, turaguhereje aka karere Uburundi burimwo, umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Turaguhereje Afrika yose kugira ngo wenyene uyibungabunge. Shigikira indongozi z'ibihugu vyacu, kugira ngo indongozi zumve neza ubutumwa wazihaye bwo kuragira irihanga ryawe. Mana nzima, gufasha indongozi ntizimaramare, zironke ico zibwira abene gihugu, zishobore kugira inzira igororotse idushikana ku iterambere ry'ukuri. Indongozi zishobore kumenya ingingo n'amategeko ngenderwako, indongozi zishobore kumenya ibikorwa dutegerezwa gukora kugira ngo ubu Burundi ni Afrika kibe icibare ciwawe, icibare c'abamarayika. Ehe Mana nzima, turaguhereje aba Barundi. Kiza ingwara zose ziri muri iki gihugu cacu. Hariho izibangamiye aka karere turimwo, ikiza Ebola. Dutabaretse Mana nzima, ico kiza kive muri aka karere kacu. Mana nzima, duha amahoro, amahoro ashitse, amahoro yo mu mitima yacu. Twese tugende twumva yuko turi mu minwe yawe, tuvuga ururimi rumwe. Mana nzima, turaguhereje imigambi dufise muri iki gihugu cacu. Iyo migambi nituroresha kumbona kazoza. Dufashe Mana nzima, upfukure ibinyegeje kugira ngo tubone aho dukura uburyo bwo gushobora kurangura iyo migambi. Uduhe n'ingoga zo kwiyumvira, twiyumvirira abarundi bose. Mana nzima se mukunzi wacu, ehe twari tumaze iyi minsi 3 turi mu nyonga zawe tuje gukengurukira. None tugira dushenguruke, umwe wese agenda mu muryango wiwe. Gendana natwe, ugumane natwe. Gendera imiryango yose mu Burundi kugira ngo tuze dusubire guhura twese dufise akanyamuneza mu rukundo rwawe. Aho duca hose wahezagire, utugendera imbere n'inyuma kugira ngo tuze gushika amahoro mu ngo zacu. Uduhe n'ubutumwa dushikanira abatashoboye gushika ngaha. Ivyo vyose tubigusavye
kubw'izina ryawe wowe nyene, izina ry'umwana wawe Yesu Kristo hamwe na mutima mweranda, Imana igumene nahazwa mu ijuru, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda.